BTV ndaramutse cyane ndabahaniye ikaze mu kiganiro c'amagara meza kandi musanzwe muzo gushikizwa na Jewe Kamariza Yvonne umunezero gusaba kubana namwe kandi nzera ko mumeze neza ahiwanyu iyo ndwi twashoboye kubabwira kuno kwezi kose kw'icumi ico tuzovuga ko mu ntumbero y'ugufata ingwara imwe canke kugira n'ikintu kimwe dushobora kuvuga ko umwanya wiyaguye cyane kugira ngo benshi bashobore gutahura ibijanye n'iyo ngwara. Rero twaravuze ku ngwara ya kanseri y'ibere aho twabibukije neza ko ukwezi kw'icumi kose aba ari ukwezi kwahariwe kurwanya ingwara ya kanseri y'ibere. Twavuze neza yuko ari ibibazo bitandukanye mwe benshi mushaka kumenya impamvu ibi bituma ndetse ibintu byinshi bitandukanye vyerekeye iyo ngwara. Twabwiye neza ko kuno kwezi tuzogerageza kubazanira umwe wese afise ico ashobora kugira ico avuze ha mu bahinga haba mu bashobora kuba bafise ico bashoboye kuyimenya ko kugira ngo dushobore gutahura vyinshi kubijanye n'iyo ngwara. Rero uyu munsi twaba turi kumwe n'umwe umukenyezi umwe by'ukuri aza kudufasha vyinshi cyane numva umengo biraza kuba vyiza mugumye ku mateleviziyo yanyu kugira ngo dushobore kumenya vyinshi bitandukanye. Rero uyu munsi tuza kubandanya ndetse mwugo rukurikirana nyene go kumenya ivyerekeye ingwara ya kanseri ariko uyu munsi twaba tuza kumva intahe imwe idasanzwe ndetse irimwo n'inyigisho. Twaba turi kumwe Kenyezi Agrippine Nyandwi asanzwe arongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abagwaye ingwara ya kanseri ndetse n'abashobora kuba barakize kuko twaza kumva neza ko irakira. Rero abayigwaye ntibace bihebura ubunyene ako tuza kumva vyinshi turamutse cyatubana ikaze. Mwakoze n'amahoro turaho. Nkuko mwabyumvise twavuze tuza kuvuga cyane ku ngwara ya kanseri na cyane twibutsa neza yuko Kenyezi yayigwaye arakira. Tuza kumva urwo rugendo rwose ingene yarubayemo ingene vyagenze kugira ngo benshi bashobore kumenya na cyane tuza kumva neza yayimenye gute nka mwebwe ndetse munaho mutangura kuvuga kwijambo ry'ihumure mwarayigwaye murakira umunsi mwarakize. Yego narakize ndashimira Imana kuko harya rego umuntu iyo amaze umunsi abaramvye. Yego uravye rero ko bavuga kanseri mbona ndamvye Yego ndabishimira Imana. Yego niyo bavuga ati mbako baguma bava Imana ishima bava bimvye ati bagomba zana ibintu vy'imwemu ngaha ariko tuza kumva neza yuko mwarabaye mu buvuzi ndetse ubuvuzi bwatumye munamenya nuvuga uko muyigwaye mwarayigwaye muyimenya ryari mu mwanya uwuhe n'ibihe bimenyetso mwatanguye kubona. Reka mbanze ngaruke kuri ico kugira ati tuhava tuja mu mwemu cane. Nukuri ntawe uvuga ngo ni mwemu mugabo hariho ibihe ushikamo ukavuga uti ahasi umwana w'umuntu yahankuye sinakuwe n'Imana. Rero je nce tubavuga nti kintu kuri Imana ishimwe kuko umuganga arakora ivyo ashoboye akavura mugabo Imana ni iki. Yego rero je ku ngwara ya kanseri nagiye kwimenya ntevye kuko nari kuri stade ya gatatu bazi ko ifise ibice abyo bice nyine hari batabitahura ifise ibice kimwe mwari kuri cya gatatu cya mbere mbike kimeze gute cya kabiri cya mbere ni nkahaje bigitangura hari abantu bagirirwa amahirwe igitangura bakabimenya. Igice cya kabiri bitanguye gukura mugabo bitaragera ku rugero nyene runini. Mu gukura umuntu ayibona ku bimenyetso mu gukura si ibimenyetso kuko hari igihe umuntu abona ikimenyetso canke ntakibona ahubwo gukura bivana n'ingene ibipimo vyavyerekanye. Ibipimo nivyo vyerekana yuko ari igice ca mbere ca kabiri ca gatatu canke ca kane kuko nkanje ari igice ca gatatu na uwo twahuye wese ndamubwiye ko mfise ingwara ya kanseri ntiyavyemera kuko nta musonga nari mfise sinababara sinigeze ntibiro nta kintu na kimwe vyigeze bimbuza ngo nukubera ngo mfise iyo ngwara ya kanseri. Umva narayigendanye ntabizi kandi narakora vyose nubwo nari makoyagi mugatawe ndabibwiye nta numwe yashobora kumenya ko mfise ingwara ya kanseri. Aho ari mu mwaka wa ryari ndetse mavuze kijanye no kuba makoyagi yatambuvu n'ibindi bimenyetso vyari mu bisanzwe ingwara ya kanseri je novuga ko yatanguye kwiyerekana muri jewe guhera mu 2012 kuko niho natanguye kumva ntafise amagara meza ndi makoyagi ntashobora kumara umunsi wose ndi ku
kazi nageze nka saa sita nkumva noryama nkumva uburuhe muga ico gihe cyose ntashobora gusigura ntamenye ico buvuyeko ico gihe cyose naguma nja kwivuza nipimisha nsubira ikintu cyose niyumvira yuko coba cambujije amahoro mugabo aho nagenda kwivuza hose kumambwira ko tangwara ariko arantora hanyuma ndateba ndashika mu 2015 ndi mu mahanga kwiga niho natanguye kumva mbabara ukuboko kukanja kw'iburyo niyumvira none ko ukuboko kunja habaye iki kubera nariko ndiga nibaza ntingira ngo ni ivyigwa vyinshi ibibazo vyinshi nagenda nikakurumva haba hari mu bibazo kubera ariko nakoresha kwandika nagerageza kwiha isiguro nagerageza kurondera iyo bizanana mugabo nkaja kwa muganga rero akaca ambarira ampa imiti y'ububabare kuko ndavuga nti ububabare ntibusanzwe kuko ico gihe nari naratanguye no kubabara ibere ibyo kubabara mu ibere nari natanguye kuvyumva muri 2014 iyo myaka ibiri yose naho hose naragiye ku ginekologe ndamubaza jewe niko numva mbabara hari ikibazo noba mfise nawe akumviriza akambwira ati je nta kavyimba ndakumvamo urumva barondera mu tuvyimba hama nkagumuko rero maze gushika ico gihe c'2015 ukuboko kuvyimvye niho nigira umugambi wo kuja kwipimisha ibere ndagirisha mamografi ico bita mamografi niyo mamografi nyene yacinyereka yuko ata kibazo mfise urumva rero ingwara ya kanseri musanzwe sinzirayoberanye ni ingwara yinyegeza mwabona vya bintu kumva yuko rihindurira ibara nta kimenyetso na kimwe ku mubiri nigeze mbona no mu mubiri wanje urumva nta kivyimba umubiri hejuru ntiwigeze uhinduka nta ibiva mu ntuzenya mu moko nigeze mbona nta na kimwe sinigeze mbura apeti yo gufungura sinigeze ngira ubushuhe oya gusa naragize ico kintu cyo kuba amagoyagi nkumva atanga uvu mfise byonyene mugabo nta kindi kintu cambaye muragiye kwivuza ata kimenyetso kirekire mubona ko mwumva muri magoyagi cane mudatahura impamvu ibipimo ni kihe gipimo babatumye kugira ngo ushobore kubona neza ko ndwara urumva ko ngaho ndi mu mahanga kwiga nagirishije mamografi bambwira yuko ata ngwara mfise muri byose njagutera ishavu kuko ndabizi ko biraterana ishavu nyene yo emwe uwo nosabira Imana nuko atokwigera agira ingwara atamenye iyo ariyo nta kintu kibabaza nk'iki birababaje rwose burya n'abarya bapfa hariho umuntu yagwaye bakamubwira ati burya urwaye gutya bakabura mugabe imiti bamuvuza we muri we ico nibaza kuko nanje byaranshikiye ndumva yuko agenda avuga ati ni ingwara imutanye nubwo nabuze uburyo bwo kwivuza canke imiti vyanse mugabo nta kintu kibaje nko kuba wumva ubabara mugabo ntibatore ingwara urwaye kuko hose nararyama nkimvira none gamana cengwaye simbabara sinumve niho umutwe gusa ndababara mugandi nsubiye inyuma narababara mu mitsi y'umutwe nibaza nkingira ngo nagwaye amaso ndaja kwipimisha ku maso barabura kubera nababara n'iyi mitsi yo ngaha kw'izosi ndaja ku neurologue barabura none ndwaye iki nca ndatekereza nguma nisengera Imana uwo ni uzomvura ndobo sinicaye narabandanyije nivuza niho hahera igihe rero ndavuga nti mugabo kiwifo kumenya ikintu ndwaye rero ndagenda ku muganga nambwira nti uko biri kose je ndagwaye mfasha je ndagwaye hama muganga nyene yacantuma kugirisha igipimo bita MRI IRM
acambwira ati ngaha mu Burundi nta gihari tugiye muri Kenya kugikoresha ndabwira umugenzi nticengira nje muri Kenya kwipimisha kugirisha iki gipimo acambwira ngo muri Kenya harazimvye kuramutse uja kwa muganga tirondera uburyo uje mu Buhindi mu Buhindi barapima cyane niho rero ncamfata inzira yo mu Buhindi naho nyene mu Buhindi kugira ngo vyaranyoroheye reka namba kuko naho nyene barapimye nagishije nyene rimwe bagira examen general ndazikoresha banjana muri ibi bapima basubira naho nyene namaze indwi n'imisi 3 ngirisha ibipimo ariko atangwara abantu bose cyose nigikomeje n'ingorane cyane mu nyuma ndahava ndabaza aba infirmier none unya sinshobora kuronka umu specialiste w'umunehologe umu ORL kubera nari mfise urabona ko mfise n'umwingo ni peut-être ningira hariho isano y'umwingo no kubabara mw'ibere aho nta kanseri bigeza mu eka niho rero yaca amunjana ko muganga ndamubwira ko nari maze kugira akagangiriyo mu kwaha ndamubwira nti ndafise akavyimba mu kwaha ni kandi ndababara mw'ibere ni ndafise n'umwingo ntushobora kumbarira yuko hari isano yo bihari muri ivyo bintu byose nawe acambwira ati nta na kimwe gifitanye isano icyo nogusaba ati nuko twokubaga umwingo naho kavyimba tukakabaga cyangwa ivyo vy'ibere tuzobiraba mu nyuma cyangwa mvangiza amakenga ndavuga nti je nta buganga nize nti mugabo iyo umuntu agize isumbi ico bita isumbi mu Kirundi ni ikimenyetso cy'uko hariho ingwara y'inaka ni rero je shaka yuko bambariye iyo ngwara yantumye isumbitse aba ariyo baca bavura bisaba nuko umuntu aca ubwenge yiyumvira kure nukuri nihishurirwa novuga Imana yashizemo ibaza ko hari aho nari ndabikura n'umuntu Imana yangiriye ndabibaza uko hanyuma uwo muganga amaze kumbwira ko atasana ugaca acarambwira ati ariko rero tiko ufise umwingo vyoba vyiza wibagishije tiko nawe nyene n'ikibazo je ndaraba nti imisi nari mfise yo kwivuza igira imperane teyakorera ihera ntivuje ntibasi ntinyandikira operasiyo y'umwingo nawe uwo muganga acavuga ati ko uhisemo kubagisha umwingo reka tukugirire icyo bita biopsi niho rero baca bafata ingingo bikungirira biopsi muri ako kavyimba no mu mwingo barabe ikibigize baraba yuko ata kanseri nyene yo birimo kama bari bayimviye nayo bobo n'ubuhinga bwabo ikivyimba cyose imbere yo kukibaga babanza kugipima ko atama serire cancereze yo barimo niho rero natombore muri ka kavyimba ko mu kwaha bacambwira ati burya rero harimo amaserire cancereze rero ko twamaze gusanga bimeze uko kibanza wivuze kanseri aho ni mu 2015 mu 2016 umva niho ni guhera tuyibutse neza ko two twumviriza intahe yoshoye kugwara kanseri y'ibere hama nayikira nibaza ko benshi mushobora gufashwa na cyane yuko ari nk'ikibazo mushobora cyandika ari nko kuri Facebook kugira vy'ukuri ari aho mutashobora gutahura cyangwa ari aho mushaka gutahura cyane mwazoshobora kuhagarukaho guhera mu 2012 gushika mu 2016 aho hose mwabwamenye ingwara mwamiki kumacuragira naye kiriko nico nashaka kuvuga no guhanura abakenyezi bagenzi banje umuntu ashobora kuba ari umukenyezi akumva nyene hariho ari magora canke afise ikibazo atashobora gutahura yoronderera mwibere kuko iyo ngwara ya kanseri jewe nkuko nayigwaye nta muntu n'umwe ndumva tuje ukuntu nagwaye urumva ku muntu wese agira ibimenyetso vyiwe mugabo hari ibimenyetso mburi usanga abantu bahurirako
ariko rero nk'umukenyezi wese sinovuga ngo imyaka niye kuko mbona n'abakiri bato hari abo usanga barwaye gusa nyene umuntu do sexe féminin yoza aricungera akwiyumviriza akamenya amagara yiwe. Ikinagoye ni baratubwira ko dukwiye kuza turiyumviriza turanagira iki, ariko twumvise mwebwe nta kavyimba narise kumvikana nubwo mwari guhera kuwa mbere mu gatondo mw'ijoro usanga hafi mwiyumviriza ntabwo mwari kumva. Nico gituma mvuga nti twumviriza amagara yacu. Ni ukuvuga je ndashobora kwiraba ku kuguru nkabona ko vyimvye, ntegezwa kurondera iyo vyazananye. Ni ukuvuga rero ikintu kikubayeko canke ikintu ubonye kitari usanzwe umenyereye ntubifate ibisanzwe, ahubwo egera abaganga bo bavyigiye bafite ubuhinga bagufashe kurondeza. Nagomba nsaba bishimitse ntihagire abantu bazoja ku bapfumu, kuko benshi barajuragirika bababwiye ngo babaroze ngo bagize iki. Ni ukuri nta mupfumu azovura ingwara ya kanseri, nibatumbera abaganga bazobavura. Nayo barumenye ni ukurya amahera kandi nabo nyene amagara yabo akahasi. Umuntu arwaye rero ikintu cyose azobona kimuyobeye, nimba ari ikivyimba ku mubiri, nimba ari iryo bere, nimba ari mu gitereko kubera ariko arava cane akaja yibaza ngo bamuroze, canke nk'abafise aminda zigakoroka ari intango ya kanseri bakibaza ngo babaroze. Nibaje kwa muganga, ntihagire umukenyezi yopfa yagiye kubapfumu. Nibaje kwa muganga kubera bazoba bakingiye amagara yabo. Ndabishimiye cyane rero mwe mwashoboye kudukurikirana mukabana natwe muri kino kiganiro cacu cose. Ndabifuza kugira amagara meza na cyane cyane kubandanya mwita amagara yanyu kugira mushobore kubandanya novuga mubayeho neza. Ndabifurije kugira umugoroba mwiza, tuzosubira mu musi nk'uyu. Murakoze.